Kongo mu buryo bwo kugira iki bwo gufasha leta ya Kongo. Ariko hakaba hariho n'abandi bantu ko baragwana barondera inyungu zo kuvuga ngo duwe dushaka ibi dushaka gushika kuri ibi, ndavuga iyo M23 twari tuvuzemwo. Ukwiye gufata ingingo muri abo byihuta leta y'u Burundi yo birimwo canke leta y'u Burundi bandanye ishigikire ifashe leta y'u Burundi ishigikire leta ya Kongo. Ego. Kandi bisanzwe amaleta yose arashigikirana. Niyo leta ya Kongo kuraba eski inguvu mfise canke inguvu nzanye zirashobora gutora inyishu. Zidashoboye gutora inyishu. Nizihe ngingo nofata zindi zotora inyishu yihuta kugira bene igihe ntibapfe. Ariko hari ibiganiro bikomeje kuba harabaye ibya Doha, harabaye ibya Washington. Nabivuze kenshi. Ndiko ndarabira ibiganiro biko biragenda. Bijya biganiro nivyo gusamaza abanyafrika no gusamaza abakongomani kugira habandanye hapfa bene igihugu babaho byatanguriye Nairobi. C'était Nairobi. Byatereye Nairobi. Ivya Nairobi Rwanda. Bivuye Rwanda bija handi. Doha. Hanyuma ugacuza kuraba ngo muri ivyo biganiro vy'amahoro hariho gushora inzahabu ibyo bije gukora ikibima. Mbere nkaba naye nitoje kuba umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Bagiye witoza ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi uranavuzwe cyane rero kijya gihe iriya shusho wowe yibuka neza witoza ko umukuru w'igihugu cyane. Nagize kampanye nk'indi migambwe kandi kampanye twagize muri uwo mugambo narimwo ni kampanye itazibagiranwa kandi ni kampanye nibaza yuko mu mateka y'igihugu bizogorana ko gira habindi kampanye nk'ijya twagize. Icegera cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi 2015 kugeza 2020 bamwita Gaston Sindimwo. Abarundi baba bashikiwe n'ibyago mbere tukahumuriza na leta kuko na leta yabihombiye ko si leta gusa abene igihugu bose bahombye kuko ibyo bigwanisho byononekaye byaturitse nitunga ry'abene igihugu igurwa mu mahera y'abene igihugu ubutunzi bw'igihugu aturitse ni byo ko leta niyo devoir la population gira ati amatungo yabo yahiye bigenze gute. Yego. Ibintu nk'ibi byarigeze kuba mu bihugu bitandukanye sishaka bigaruka ko rimwe nemwe bihitana abantu ariko kugeza ubu ntiturabona igitigiri canke se abantu bavuga yuko babahitanywe na bino bintu. Mwebwe mubonye nk'ibi tugasaba yuko ivyo bashikije umwe babishikije mu mushuhira kugira baremesha abarundi. Rero ivyo rero nico dusaba leta yuko igira umuco ukwiye kugira ngo ishikirize abarundi n'uwasamaye ahantu kuko mu bisanzwe ahari ububiko bw'ibigwanisho. Yego. Hatsa kuba umutekano ukwiye. Hatsa kubakwa ku buryo. Wewe nk'umuntu yabaye muri leta y'ibintu nk'ibi bishitse reka nibarize mfatiye kuri ka kabazo bavuga kakantu bavuga ati ibi byabaye kubera bene igihugu bagiye begera amakambi akabara amakambi nawe yubatswe kuri leta mbirigi keraho ahambere hahise. Uyu munsi amakambi kubwa ubona bakwiye kuyimura canke abantu bimuka aho hafi y'amakambi. Ikintu kuye ugashika kwa kane none ugo ruhara iyo turufashanya na babandi baba bafise n'umushinga amateka umwe canke babiri. Nikanibariza ikintu murabandanya CDP canke murasubira muri Prona canke kumva Très Honorable Reverend Kuriyo SG w'umugambi wa CNDD-FDD uri ku butegezi mwa kino gihe avuga ati bariya abantu barakenewe mu mugambi wa Prona. Muri yunga nawe urumva muraje muri CNDD-FDD urumva je no kubwira Reveriano canke abandi. Yego. Umugambi sindi twarakoranye cyane neza cyane gose. Mwakoranye gute? Twarakoranye twakoranye kuva 2010 ou 11 hanyuma igihugu turagipanga neza birapanga. Sigura ingene mwakoranye barayo ngene mwokuja nko muri CNDD-FDD ntahe nibishoboka byobyo. CNDD-FDD barakwiye jewe ntibakwiye n'ubu baracakira abanywanyi barakwiye jewe n'imyaka dufise iraturenga yo kuja mu migambi turashaka gutanga tubategeka gasekewe ni nyuma y'ikambi ya Kamuha. Gasekewe ntiyabaho hari mu ishamba no munsi hasigara amazu twimure abene igihugu canke twimure ikambi. Ibihe byiza cyane kuri mwebwe mwese abakunzi ba Utamu Podcast twizere ko mumeze neza cyane ku badukurikirana bari ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'abari mu makungu abari muri za Amerika za Belgique tubashimire cyane kwa mukurikirana ibiganiro byacu nk'ibisanzwe. Rero tuba turi muri bya biganiro bigamije kubaka ibi na biriya mugabo mu ntumbero yo gufasha igihugu cyacu no kubandanya twiteza imbere. Aha ni muri Utamu Podcast tubazaniye abatumire umunsi ku wundi. Uyu munsi wo dufise numwubahwa umuntu adasanzwe mu kino gihugu yakoze byinshi yafashije muri byinshi
n'uyu munsi aracafasha. Ni nayo mpamvu no munsi twumwikoze kugira ngo ashobore gufasha no gutanga ivyiyumviro vyiwe muri ya ntumbero yo kubaka igihugu. Ngira ngo ndamuvuze mu izina nza kuba ni ndenza amategeko, reka ndamusabe yidondora abakunzi. Amategeko uzoburenze kuko ni publique, ni nabaye publique, nta numwe mu bihe biheze atanze. Reka ndabasabe ndamvuga amazina kumbure ibindi muraza kubinyongereraho. Ivyo ntacyo biragusha ibyo ushaka byose. Yabaye umutegetsi akomeye mu kino gihugu cy'u Burundi yitwa Gaston Sindimwo. Umutegetsi atakomeye, nabaye umutegetsi gusa muri kino gihugu cy'u Burundi. Yego wazi. Uko akomera Imana. Hakomera Imana. Yego. Icegera cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo. Yego. Ndabaha ikaze muri Utamu Podcast. Naje ndabaha ikaze kandi cyane ko nubwo amenya tugiye bikana na mwebwe namumva ibiganiro mushikiriza, hari n'ivyo mwashikije kuri jewe nakije mugabo ntaco urumva niyo demokrasi nanje ndashikiriwe. Nawe urashikiriwe. Ama icyo ushaka cyose ukibaze, ama ndaguha umuco uvuye kuri jewe utavuye ku bandi kuvyiwanje. Gaston Sindimwo yabaye umutegetsi ngo adakomeye cyane, yabaye umutegetsi ryari mu Burundi. Gaston Sindimwo ninde muri majambo make muri kano kanya? Je nabaye ikigega cyane cy'umukuru w'igihugu kuva mu 2000 itariki 20 y'ukwezi k'umunani 2015. Urumva nahejeje mu 2020 mbere nkaba nawe nitoje kuba umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Wagiye witoza ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi uranavuzwe cyane rero kijya gihe iriya shusho wowe uyibuka neza witoza ko umukuru w'igihugu cyane. Nagize kampanye nk'indi migambwe kandi kampanye twagize muri uwo mugambo narimwo ni kampanye itazibagiranwa kandi ni kampanye nibaza yuko mu mateka y'igihugu bizogorana ko habe iyindi kampanye nk'ijya twagize. Bizogorana, reka turindire kumbure ntuzohavuga aruka ko abantu bavuga ati turakumbuye kumubona n'ubundi agira kampanye nk'ijya. Kampanye biragoye muri kino gihe kugira kampanye nk'ijya, biragoye, conteste politique turimo biragoye. Nibaza yuko abarundi batsa kwiga ingendo nshasha ya demokrasi. Demokrasi yubakiye ku mico y'abarundi, demokrasi nk'uko abarundi bayifuza, tugire demokrasi y'abanyamahanga kuko twabonye yuko uno munsi amateko ndayubaka kubera uko ndabishaka, hanyuma ejo ntakiriho ya mateka agaca mfatira two kubaka amategeko yubaka ku Burundi bwa misi yose. Mwamwumvise rero no icegera cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi 2015 kugeza 2020 bamwita Gaston Sindimwo. Tuguha ikaze rero mwakino kiyago cacu cuno munsi. Nanje ndaguha ikaze nkamugi wanje bisanzure kandi ubazi ikibazo ushaka atamakenga atangorana. Ahereye ku njambo bivuga ati twigeze kubakora kiganiro, mwacumvise gute kijya kiganiro twabakoze ko? Ikiganiro twaracumvise kuko umwe ariko murahiganira yabishikirije kandi yabishikiriza uko yiyumva mu mutima wiwe kandi nibisanzwe twese ntitwiyumva co kimwe, umwe wese afise uburyo abivuga n'uburyo avyemera kandi ukwemera ko umuntu kose niyo demokrasi kuko nibwo butunzi. Reka rero mpere kuri bino bintu. Muri no joro ryakeye mu gihugu cy'u Burundi mu gisagara ca Bujumbura hagaragaye ibintu cyangwa se humvikanye ibintu biturika, bamwe bagira ubwoba, abamwe barirukanka mu gisagara ca Bujumbura, ariko twabonye ihumure ryatanzwe na leta y'u Burundi bihereye kuri ministère de l'Intérieur tugashika no ku mukuru w'igihugu ku butumwa yatanze kuri X. Reka mbanze mpere bijya bintu mwabyumvise namwe canke nimwe mu gisagara ca Bujumbura? Twabyumvise turabikurikirana kandi nukuremesha nk'abandi bayivuze abarundi bose, abarundi baba bashikiwe n'ibyago mbere tukahumuriza na leta kuko na leta yabihombiye ko si leta gusa abene gihugu bose bahombiye kuko bijya bigwanisho byononekaye byaturitse nitunga ry'abene gihugu bigurwa mu mahera y'abene gihugu, kuvuga n'abarundi bose bahombye tukaba tubaremesheje kandi si bisanzwe byashitse kandi vyama bishika mu bindi bihugu. Ivyo vyashitse yuko ububiko bw'ibigwanisho buturika bukononekara si Burundi gusa bishikira n'ibindi bihugu birabishikira. Ivyo rero nivyo gutegekanya kugira ngo ntibizoze birashika, mugabo gikuru nukurambega vyaturitse bivuye he biciye he ni giki catumye biturika. Aho niho abarundi duteze guhanga amaso leta
kuko n'ubutunzi bw'igihugu bwaturise ni byo ko leta niyo deva la population kugira ngo ati amatungo yabo yahiye bigenze gute. Yego. Ibintu nk'ibi byarigeze kuba mu bihugu bitandukanye, sishaka kubigaruka ko rimwe na rimwe bihitana abantu, ariko kugeza ubu ntiturabona igitigiri cyangwa se abantu bavuga yuko baba bahitanywe na bino bintu. Mwebwe mubonye nk'ibi ntabwo wamwagira cyangwa se nta makenga mwagira ko bishobora kuba byahitanye nk'abantu? Bo jewe nk'umuntu yabaye cyashobora cy'umukuru w'igihugu kandi yigeze gutwara mu rwego rw'igisirikare, twari twarabitekanije yuko isanganya rishobora gushika. Ni nacyo gituma amakambi menshi twari twayakuye cyane cyane mu gisagara. Urabona ikibazo kiriho nuko amakambi yubatswe kuri leta mbirigi. Muri icyo gihe cya leta mbirigi amakambi yari kure y'igisagara, ntiyari hafi y'abanyagihugu. Ubwo uko igihugu gitera imbere niko n'abantu bashaka aho bubaka, ugasanga abantu bakurikiye ahari amakambi iruhande y'amakambi. Ibyo rero twasabye yuko n'umukuru w'igihugu icyo gihe yuko twokwimura ububiko bw'inkoho tukabushyira cyane cyane ahantu hatashobora gushika abenegihugu, ku buryo habaye isanganya ritohitana abantu n'ibintu. Mbere si ibyo byonyine bibaza ibigwanisho bishasha, kuko ibigwanisho dufise harimo n'ibya kera bimaze guta akanovera ku buryo byituritsa byonyine. Nicyo gituma rero twasabye yuko mbere icyo gihe twasabye yuko tworondera ahantu hari umusozi muremure tukimba, ku buryo inkoho ibyo bigwanisho tubishyira mu matinere ku buryo bitokonona abenegihugu. Reka turabe ubwa mbere impamvu zishobora gutera nk'ibyo bintu by'iturika cyangwa se by'ibigwanisho nka stock y'ibigwanisho ahantu ibiri. Hariho déclenchement en cas d'incendie, hashobora kuba nka accident ivuye ku muriro wadutse nk'aho hantu bikaba. Hari naho hashobora kuvuka kuri cya kintu bavuga ati ibigwanisho bikuze ugasanga biraturitse giturumbuka abantu batavyiteguriye. Hari naho hashobora kubaho explosion ivuye kuri nk'ikigwanisho kimwe gaturika gaca gihitana ibintu byose. We ku bwawe iyo usomye mu mbono zawe nk'umuntu yabaye muri leta ubona byo byavuye nko kuki imbere ko tuzakurindira byo bavuga icyo byavuyemo je ntagizangete kandi baza yuko twemera ivyo umuvugizi w'igisirikare yashikirije cyane tukemera ivyo Sebarundi yashikirije. Hanyuma mugabo tugasaba yuko ivyo bashikirije umwe babishikirije mu mushuhira kugira baremesha abarundi kandi nabo nyene tubaremeshe. Leta ni gwacu, abarundi ni bene wacu, ivyo byose byashitse ni neza y'abarundi. Hanyuma rero ivyo rero bishika ubwoko bwinshi. Nakubwiye ubwa mbere hari igihe hari ibigwanisho vyataye agaciro gashobora kwibomora. Nico gituma dusaba yuko imyaka igeze babikuraho bagabishira ahandi. Hari igihe rero umucanwa canke ibindi mugabo hariho na sabotage ivyo byose hariho n'abagizi ba nabi bashobora kuhatera kugira hamererwe kuryo, kuko rijya n'itunga ry'igihugu, kuko ubusambuje igihugu, kuko n'umwugariro w'igihugu no kuba wononye. Nico rero ivyo rero nico dusaba leta yuko igira umuco ukwiye kugira ngo ishikirize abarundi ingene byagenze kandi ababikoze bahanwe. Yego niba bari hari nk'abantu babikoze bahanwe, ariko nicyaba ari n'uwasamaye ahanwe, kuko mu bisanzwe ahari ububiko bw'ibigwanisho hatsa kuba umutekano ukwiye, hatsa kubakwa ku buryo ibyo byose bidashobora gushika. N'inzu y'iwawe yubatse kugira ngo ntihashike ingorane, urashiraho les méthodes zijejwe kugira ngo moindre incident y'amatara habe disjoncteur de sécurité ziba ziriho. Ivyo rero twebwe ntitubijamo cyane, kuko mu bigwanisho naho haba méthode de sécurité zikwiye ku buryo n'umucanwa kuwegerayo bigoye. Mugabo nimba byashitse cyabaye gete byagenze gute ivyo byose oya matohoza zoko guko biri kose nkuko wari wivuze. Hari ikibazo roshobora kwibaza rero, hirya no hino abantu bagiye bavuga yuko ari ntambara iteye mu Burundi. Mugabo simvuze abarundi, mvuze ko hirya no hino inyuma y'igihugu hari benshi babivuze, abo bashobora kwikikamuciza bagacivutu abantu. Wewe nk'umuntu yabaye muri leta y'ibintu nk'ibi bishitse kuba ari hanze bofatiki bo kwakira iki? Bo kwakira ivyo umukuru w'igihugu yashikirije kuko yatekanije abarundi. Abarundi rero ni batekane kuko niwe abazwi igihugu kandi niwe Sebarundi. Ivyo yadushikirije nivyo, kuko ntushobora kuvuga ingwano iriho hanyuma umukuru w'igihugu akavuga ko tayiriho ata kibazo gihari.
kuko urumva ndakubwira ikintu kimwe umufasoni yibungenza ashobora guhisha inda muga amezi 9 arashika umwana akavuka nico gituma rero dufata ivy'umukuru w'igihugu yashikirije dufata ivy'umuvugizi w'igisirikare yashikirije tugahumuriza abarundi kuko yaba ari ingwano ibibandanye akaba ari inkozi y'ibibi nibaza yuko uburundi bufise ingabo zikwiye kandi n'ubushobozi bwo gukingira igihugu kandi ibigwanisho ntibibikwa aho honyene reka dutanga akaroro ku bindi bihugu byarabaye 2012 muri Brazzaville byarabaye bihitana abantu bagera kwijana barapfuye abandi barakomereka 2000 abantu benshi cyane mu mwaka w'ibihumbi 2011 muri Tanzania byarabaye naho nyene ntivyahitanye ibintu byinshi mugo byarahitanye byarononye ibintu byinshi bitandukanye Imaputo muri Mozambique byarabaye Injamena muri Chad naho nyene byarabaye no muri Ukraine mu minsi yahera byarigeze kuba tuvuge ngo mesure zikenewe zoba atari kuvuga ngo no gusamara kwabana bariye nibishobora gushika ahantu hari hose mwene ivyo bintu bo urumva isanganya riba hose isanganya n'isanganya accident cyo kuva ngaha ukagonga utabishaka ivyo rero isanganya birabaho mugabo nico gituma hacaza assurance hakaza prudence itegeko ya code de la route bibaza ko hari amategeko ajejwe ububiko bw'ibigwanisho bene ivyo tugira imana ko tabirwanisho roho nyanganda dufise yaba ari igwanisho roho nyanganda amasanganya ashika mu bindi bihugu aba yashitse bene abari muri jo mucungararo bikaba ikibazo nibaza yuko nsubiye gushikiriza cifuzo cyuko ahantu hari ububiko bene ubwo borondera ingene babushira ari mu kuzimu bakahubakira mu kuzimu canke ku misozi kuko ibyo byoroshe gusumba mu kuzimu bakabyubakirayo kugira ngo twikinge amasanganya kuko amakambi ari mu Rwanda abene igihugu tukadegajayo ibyo bigwanisho bishobora kononera abene igihugu. Okay, murakoze cyane rero ni Gaston Sindimwo yabaye icegera cy'umukuru w'igihugu mu 2015 kugeza mu 2020. Reka twibutse abarundi yuko cyangwa se n'abari kwarakurikirana kino kiyago ibisi ntibibaye ubwa mbere kuko kuva mu mwaka w'1979 kugeza mu mwaka 2024 ibi byari bimaze kuba mu bihugu bitandukanye aho habaye ibigera aho byagiye biba icuro zigera ku 674 bikaba bimaze guhitana abantu bagera ku 30,000 ariko mu Burundi DMRC ntiturumva ngo byahitanye abantu bangana uko ahubwo dushimira Imana niko no kwibaza dushimira Imana kuko bene ivyo bihitana abantu benshi kandi tugasaba leta ko niyo umuvyeyi wa twese yuko les mesures de sécurité nkuko nibaza ko umukuru w'igihugu aza kubifata kuko twoca twijukira ico gikorwa cyo gusekiriza ahari ububiko bw'ibiturika nk'ivyo si ivy'ibigwanisho gusa hariho n'ibindi biturika hariho n'imiti yononeka ishobora guturika cekamera nabi cyo gituma rero duhoza abarundi tugahoza leta y'u Burundi mbere tukihoza twenyene turi mu Barundi arakoze cyane reka kandi nongere ngaruke hari ibihugu bibanye byavuze yuko hari ibigwanisho ng'amastoke ngo yaramaze imisi yinjira mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo azobe transit yo kwerekeza mu bindi bihugu wewe nk'ibimenyesha makuru reka se mvuga ibihugu nibimenyesha makuru byo mu bindi bihugu byavuze uko wewe nk'umuntu abari yabaye muri leta ivyo bintu birabaho bo ibigwanisho by'igihugu ni ça relève de la sécurité intérieure de l'État urumva nka jewe sinabijejwe sinzi ko ari ivyo canke atari ivyo amakuru avuzwe na naka canke na naka nzoyamenya mbonye la véracité yayo no munsi kuri ico rero leta rero ifise uburenganzira bwo gukomanda ibigwanisho uko bishatse aho bishatse ikabirungika aho bishatse ivyo rero bizibazwa iyo leta nyene ntaco bivugako ibimenyesha makuru babiri hirya no hino bigatangaza iyo nkuru we wumva byari bikwiye kwitangaza nk'umuntu basi tubifate nk'umuntu yigenga umviriza babitangaza urabizi mu yabanyesha makuru mamukeneye ikizana abanywanyi badukurikirana babitangaje rero bihindura iki nivyo sivyo ari byo nakubwiye umufasoni yibongerera inda amezi 9 ageze umwana aravuka naho yinyegeza birangira cyo gituma rero twebwe jewe ubimbaje gutyo aco no kwishura ko mubagira commande sinjamwo mubavyakira sinjamwo muamenya aho bitwa simenya na kimwe kuko jewe ndaguha ikiganiro nkuko ubimbajije ko ndavyumva yego
bavyanditse babivuze ni nkuko wovuga ivyo ushaka nawe ntawe ugukurikira kuko ni demokarasi kirazira gusa kwataka igihugu cawe ikindi cyose urakoze uvuze ngo kirazira kwataka igihugu cyawe canke ikindi cyose mu nyungu zabawe canke se vy'ivyawe uyu munsi nk'umurundi ari hanze akaba yateye ijyambere mu kuvuga ati uburundi bwatewe uburundi habaye ibi nuyihe message we wo muha canke se nubuhe butumwa wo hariyo abafata makuru bakavuga gihutihuti bataratohoza wumvise ati je numvise abantu bariko bavuga ejo ngo ni station yahiye urumva turavyumva abandi ngo nibiki mwese avuga uko avyumva iyo ugitewe hari ngwano nico gito navuze amatohoza nagire turabe yuko ari inkozi z'ikibi yagutegwa sikonyene gusa ushaka gutegura indani munzi wawe ugaterwa munzi wawe nabi wawe nyene ugaterwa bivuye hanze ugaterwa no muri regie ushaka guterwayo donc no kuvuga rero ingwano bene izo bagize banabi zica henshi hakwiye kuba amakenga kugira ngo umuntu ashobore kwirinda abansi gutohoza amatohoza twebwe ico dushoboye kugira abarundi bashobora kugira cyane leta ishobora kugira nuko ishiraho les mesures de sécurité ahantu hose hari ibintu biturika si ibyo byonyene bigwanisha ibintu byose bishobora guturika bikona ubuzima bw'abene igihugu canke hari n'amashirahamwe afise ndagwe buseko canke iki barumva ingorane zimaze gushika aho benshi bavuga ati iyo shamwe niri have kugira ngo ntibyonone ubuzima bw'ene igihugu ibyo rero tubisaba gutyo nyene kugira ngo bigende gutyo leta ibikore gutyo nyene kandi twizeye ko izo bikora kuko yabonye ko bishoboka n'ubwa mbere bishika mu Burundi mugabo twifuze ko bivya nyuma leta ifata ingingo zose kandi twagize n'Imana n'ivyononekaye nibaza ko atari byo nta bira baraduha nibaza ko Imana yacanye kuko Imana yamiri kumwe n'abarundi ivyiyumviro vyawe birubaka biranakomeye burya n'icyatumye tukurondera hari abantu batubwiye ati burya uyu Gaston Sindimwo mubona ari mu bantu batanga ivyiyumviro kandi bigashika kuri beshi bikanatanga n'ingazi yo kurira kugira ngo bashobore gukora ibintu by'iterambere ku gihugu reka nibarize mfatiye kuri ka kabazo bavuga kakantu bavuga ati ibi byabaye kubera bene igihugu bagiye begera amakambi akaba ari amakambi nawe yubatswe kuri leta mbiri gikeraho ahambere hahise uyu munsi amakambi kubwa ubona bakwiye kuyimura canke abantu bimuka aho hafi y'amakambi ikintu kicoroshe nuko abantu bafashe ayo makambi bagiye hafi y'amakambi bahawe uruhusha na leta n'ico gihe leta niyo yimuka leta niyo cyayimuka yimuka nico yimuka hanyuma ikimura ayo makambi kandi baza ko twagerageje kubikora kubisha mu ngiro ku buryo amakambi tuyigiza za Mutukura za hariya hose za Muyinga za Hehe za Cankuzo kugira amakambi manini tuyimure aje za Kumuzinda mu bisanzwe ni planification y'igisagara planification tukamenya tuti aha tuzohashiriki otuto tour hazobiki niki ni etido do faisabilité y'igisagara ni igisagara cyo tunganywa ingene ibisagara byo tunganywa igisagara kimwe gusa kuko turavye umugambi mukuru w'ibyo dufitiye wa 2020 2040 2060 nuko hazoba ibisagara byinshi nuko muri uwo mugambi hazoba amahinguriro hazoba amakambi hazoba abanyagihugu agatandukanya kugira amasanganya nasubire kudushikira aya yamaze gushika kumbure yashitse aba ariyo yanyu byashitse byabaye ntibavuga ko isanganya idashobora gushika bashobora kuraswa yego isanganya rigashika mugabo twirinde ko naho vyoshika vyoba bike kandi naho vyoba haba impanuka mu gisagara ca Bujumbura abantu bagize ubwoba cyane abarundi ko menga intambara bagize ubwoba kuko wumvise ibiturika ntubuzi aho biturikiye n'igituma nico gituma abantu nico gituma umuvugizi wa gisirikare yaciye haguruka byihuta kugira ngo ahumurize kuko hatabonetse ihumure umuntu wese abifata uko ashatse mbere nuko kwiruka guhunga ashobora kwirinda isanganya rijamwo nico gituma tubashimira abashoboye kubivuga hakiri kare muri menetere babivuze hakiri kare baturuze bahituze abene igihugu babandanye imirimo yabo Gaston mumbabarire ko ndiko ndakoresha izina ryanyu mugono kugira ngo abantu banamenye n'uwo muntu wari we neza na neza nta kibazo nagiye abantu baragukumbuye muri politike
canke bagume bakuronka mu byiyumviro cyane cyane ntibambona ndiko ndavuga ndiko ndababwira icyimvuro ko ndabyumva naho mvise mvugira kuko guterera muri politiki gutera mu gihugu cyawe si ukuba uri muri politiki cyangwa gusa uratanga ibyumviro bishikirije aha rero muje ibyumviro birashika kandi bishikira kuba bigenewe hanyuma abo babigenewe bagatora icyo bashatse muri byo yego kose byose bafata kuko harimo bibi hariyo bishobora gukomeretsa naka naka mugabo cyane natanze icifuzo kiwanje nuko ndavyumva ama nawe urashaka kuko urumva politiki ni iki politiki no kubaka kugera kibuye kurindi ivyumviro vya naka n'ivya naka byoja hamwe byo kubaka iki muri byo vyumviro watanze hoba ariko icyumviro kihe coza gusayiriza gufasha igihugu gufasha igihugu uyu munsi rero uri umwe mu bantu twavuga ko batanga ibyiyumviro kandi n'ubu nibaza ko mudahagarikiye ngaha muzobandanya mu bitanga hari n'ivyo mwatanze muri kahise n'ivyo muzotanga muri kazoza reka mbanze ndabe unyereke ishusho y'igisirikare cy'u Burundi nk'umuntu yabaye muri leta bwa mbere uyibona gute icyo ibyumviro sindabitanze ngo nuko nabaye vice president oya ntarabikega cyane cyo mu gihugu natanga ivyumviro nabitangira aho nshoboye gushika ku rwego nshitseko mbaye ikega cy'umukuru w'igihugu nari mu kega cy'umukuru w'igihugu ushobora gufata ijambo nkavuga icyo niyumvira ntatamiswe cyangwa navuze iki n'iki hako utubeshera ndakubwira igishoboka icyo niyumvira hanyuma rero warubazije uti igisirikare cy'u Burundi ishusho nyabaki ukibonamwo kumbure nze guhava nimuka imve mu byo gikorera mu Burundi inje n'ibyo gifasha hanze gikorera hanze igisirikare cy'u Burundi ni igisirikare kiremye neza cyateguwe neza kandi kirimo kerebutsi z'abarundi zishobora kurwanira igihugu mbere kikacigura aho ni mu gihugu cy'u Burundi rero cyane cyane hari barimo no gucungera imbibe z'igihugu cyangwa se icyo no kwita gushika uno munsi imbibe z'igihugu ziracungerewe neza kandi nta gihugu na kimwe kiratuvogera hanyuma rero twikisha izo ntwani z'Uburundi zikomeye yego hari aho bishikari icyo gisirikare kaja gutanga intervention mu bindi bihugu cyangwa se gutanga intererano mu bindi bihugu wewe wabaye muri leta icyo gisirikare kiza gutanga intererano hanze hari aho mwigeze mwumva igisirikare mwatumye cyakoze amakosa hanze bo kadufatire Somali birashika umwe cyangwa uwundi agakora ikosa mugabo mu gico gisirikare haba hariho inzego zijejwe guhana uwakoze ikosa hanyuma mu kurungika ibisirikare hanze hari amategeko leta na formation hari amategeko leta ikwirikiza hariho ni byinshi hanyuma rero leta ifite uburenganzira bwo kurungika aha canke ahandi bivanye n'amasezerano baba bagiraniye n'ishami mpuzamakungu canke n'ibihugu kwavyo reka twambukire kumbure imbere yuko tuza kugaruka n'icyo abarundi bakwiye gukora muri kazoza bo babene gihugu ariko twumvise icyo leta yokora kuvyerekeranye n'ibi bigwanisho bishobora nka stock y'ibigwanisho bishobora guturika hegereye abene gihugu kuko hari abubatse hafi y'amakambi nabo turaza kubagarukako reka mbanza ndabishusho y'igisirikare cy'u Burundi cyagiye gutanga intervention cyangwa se gufasha ngaho muri Kongo wewe nta byinshi nabivuga ko muri Kongo nzi kuvuga kenshi konzi hanyuma muri Kongo turiyo abagiye gufasha leta ya Kongo hanyuma turiyo imbega twasanze byifashe gute twokora iki jewe nk'umuyobozi politiki cyane nuko ikihuta ndiko ndaraba ibyabaye muri Kongo biriko biraba muri Kongo nuko amahoro yogaruka byihuta bidaciye mu ngwano icyo nico yihuta cyane cya kabiri nuko leta ikoresha uburyo bushoboka bwose kugira ngo ingwano ihagararike ku mahoro canke ku muheto itabishoboye kuko uko ingwano iremera uko ingwano ibandanya nuko haba abantu benshi basigaho ubuzima hagwana babiri hagatsinda umwe muri bo M23 kabishoboye kubatsinda itsinde ihagarika ingwano hanyuma tuganire bimeze neza kuko jewe mvuga nuko nifuza kubona abasirikare barapfa uravye abene igihugu muri Kongo bamaze guhitwa n'iyo ngwano ni benshi cyane rwose baziriki ntacyo ushobora kuvuga ngo baziriki nicyo gituma rero iyo ngwano ihagarare
uko bigenda kose ku neza cyangwa ku nabi mugabihagarara tuvuge tuzi kuwa kabiri zo yahagaze mfise umuheto ndabakuraho kugira ngo abantu ihagarara. Iyo message uyihaye nde mwubaho? Cyenda yahaye nde ndakubwiye ivyimwe by'uwanze kuko urumva hari abari ko baragwanira ntamba kuko nakwereke ingwano imara uwundi musi n'abantu bapfa biyongerako kuba babanze gupfa dukeneye yuko kuko nakwereke utari bugusige ko kubanza hanyuma kuko turabaye mu mutwara igihugu benshi avuga amategeko mpuzamakungu ayo mategeko mpuzamakungu atariko arahagarika ingwano kugira ngo abene gihugu ntibasubire gupfa bahaguma basasira gusa bavugiriza impundu kugira ngo ingwano ibandanye uko ingwano ibandanye niko abene gihugu bapfa abakongomani bapfa ubu hagiyemo n'izindi ngabo z'ibindi bihugu n'izo ngabo zirahwera kuko ntibagiye gusigana inkore cyangwa utisigana amavuta cyane kurorera gusa masasiro bagwana hagarika ingwano ku nguvu hagarika ushoboye kuronka inguvu zo guhagarika mushaka gufata icyo gihugu aho mushaka gufata hanyuma nimwagifata akoro zishaje ibintu zenye negociation zibana negociation ziba cyangwa ibiganiro bica biba. Hari kibazo rero nibaza uyu munsi umusirikare w'umurundi ari muri Kongo cyangwa se nk'abarundi twe novuga ko turi mu buri Kongo mu buryo bwo kugira iki bwo gufasha leta ya Kongo, ariko hakaba hariho n'abandi bantu ko baragwana barondera inyungu zo kuvuga ngo duwe dushaka ibi dushaka gushika kuri ibi, ndavuga iyo M23 twari tuvuzemwo interva ukwiye gufata ingingo muri abo byihuta leta y'u Burundi yo birimwo canke leta y'u Burundi bandanye ishigikire ifashe leta y'u Burundi ishigikire leta ya Kongo ego kandi bisanzwe amaleta yose arashigikirana niyo leta ya Kongo kuraba iski inguvu mfise canke inguvu nzanye zirashobora gutora inyishu zidashoboye gutora inyishu nizihe ngingo nofata zindi zotora inyishu yihuta kugira bene igihugu ntibapfe. Ariko hari ibiganiro bikomeje kuba harabaye ibya Doha harabaye ibya Washington nabivuze kenshi ndiko ndarabira ibiganiro biko biragenda bijya biganiro nivyo gusamaza abanyafrika no gusamaza abakongomani kugira habandanye hapfa bene igihugu bigingwano ibiganiro urabi twatanguye babaho byatanguriye Nairobi c'était Nairobi byatereye Nairobi ivya Nairobi Rwanda bivuye Rwanda bija handi Doha hanyuma mugacuza kuraba ngo muri ivyo biganiro vy'amahoro hariho gushora inzahabu ibyo bije gukora iki mahoro hagarika ingwano udandaza rukogo hagarika ingwano ubutungane bukore kuko hari ingwano ubutungane ntibuzokora kuvuga ibyo ushaka ingwano ntishobora kubandanya kugira ngo ubutungane ntibukore none ivyo nakubwiye kugira ngo ushaka ubutungane les droits de l'homme human rights watch biki n'ibiki ingwano idahagaze tinari na foutre là-bas rien wori kuragwana hagarika ingwano hanyuma ubutungane bukora wewe utwara igihugu hagarika ingwano hamushushira amategeko ushushira amategeko la politique prime sur le droit. Voilà, c'est la politique qui met en place le droit. Hari kibazo cyanibaza rero iyi ngwano ya Kongo ivugwa nk'ibihugu byinshi, haravugwamwo igihugu ca Kongo kigwana na M23 n'indi mihari itandukanye mu gihugu ca Kongo bavuga ko baharanira inyungu zabo. Ivyo nibiboneka mbega aba bantu baronka ibigwanisho bivuye barabikora bafise support hari y'ibindi bihugu. Muco gituma rero Barundi canke abanyafrika canke abakongomani iyo ngwano toyigira wacu twayihagarika abo baza gusasira uzoja Rwanda uzoja hariya bakabarihira amatike y'indege mukiriwa hejuru mugafata abantu no gutumwanya raba mwebwe nyene mwifatira ingingo mwebwe nyene kugira ingwano ihagarare kuko nakubwiye uko kwezi kuhera niko abene igihugu bapfa kandi ntutambe ngo nuko nakapfuye ejo ni uzoshikirwa yego cyo kiranakomeye gose. Uyu munsi haravugwamwo igihugu cy'u Rwanda hakavugwamwo igisirikare haravuzwe n'igisirikare ca Afrika y'Epfo haravuze abo muri Romani baje gufasha Kongo havuzwe abantu benshi je dirais babandi baza bafise inyungu zabo barondera u Rwanda Burundi Kongo n'ibindi bihugu bivugwamwo byokora iki
ko havugwamwo abasupporting abandi muje gufasha ingwano cyangwa muje gufasha guhagarika ingwano kugwanira abanaka bariko bararenga kuvuga mumaze gufata ibyo gufashanya nuko option militaire ari igiye imbere bigane hagarika quel meilleur gagne et star l'ordre star l'ordre kuko none M23 yo bikomeye ikirukana Sadek ikirukana naka bafashwa no Rwanda gusa habari abandi bantu bakute jewe jodi nifuza yuko ingwano ihagarara abo bose baje gufasha abakongomani imyaka babafashije barabona yuko ingwano yanse guhagarara baje mu biganiro babihagarike byo Rwanda ko nibishoboka canke M23 ifate igihugu ifate aho ishaka gufata hanyuma haje amahoro hama leta yakonga icuga ati nukuri twabonye ko mwafashe murakomeye twicare tuganire atari korava umwanya umwe turabona M23 Uvira M23 yarokiye kuyihe nyungu ni gihombo kihe abene kubagira je si muri M23 ukurikiranira hafi ntaco politiki ya karera dufata kibazo kiriho nuko M23 ifasha ahantu igasubira inyuma nuko ifise impamvu yafashe mugabo icyo mvuga nuko abene igihugu baguma bapfa yego shaka abene igihugu bareka gupfa musohoke yagiye usubira gupfa mwinjire mwensa rero ndani sasa ya ni gasosi ndimwe rero nongere kubibutsa ko yabaye icegera cy'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2015 nkuko yabivuze igenekerezo ryari rya 20 myandagaro 2015 kugeza muri 2020 niho yavamwa ayo mabanga cyangwa se yahagarika ayo mabanga niho naheze ikiringo niho yaheze ikiringo barantonga nari mvuze imvuga atari niho waheze ikiringo ariko wari niyo gamije no gumushinga amateka umushinga amateka ugamije no gutangura ikindi kiringo cyandi mabanga aho witoje ariko nani nitoje ko umukuru w'igihugu kwizina ry'umugambo wa Sikana Iprona mugambo akomenga mwarautaye sinawutaye baranyigijeyo hanyuma naye ndigirayo yego ese nk'ubu ntiwosubiramwo cyane imiryango irugaye kuri wewe bo je nta miryango yugaye kuko twaciye mu butungane hanyuma ubutungane buramira ntahe bumira gute bwarabisi intahe kuko intahe ntayo washikirije twaraburanye turaheza turarindira yuko urubanza rwasomwa mu nyuma baratwandikiye batubwira yuko bashaka gusubira kutwumviriza mugabo mu bisanzwe bakubwiye ivyo jambo bashaka ati muzosasa umunsi munaka mwo kunzi ko ari bya politiki jewe ico baniganira nibaza yuko jewe ntaco intwaye Gaston aho bazoshaka bazorusoma bareke umuntu aba muri politiki kugira ngo agire icyo akoze kigamije guteza imbere igihugu cyangwa se abene igihugu cyangwa abantu runaka cyane uja muri ivyumviro byawe ntubona ko uja muri politiki kugira ngo jewe nja muri politiki kugira mfashe abene igihugu kuko kwifasha ufashije abene igihugu uba wifashije ya of course ya bien sûr jewe rero aho naciye abo twakoranye barabizi kandi gushika no munsi politike nahuzo yimbuza ahandi ndagira politike uvyumva aravyumva uguterera ivyumviro ndiko ndaterera ivyumviro reka turabe aho ibintu bigeze ubu Iprona ubona yigeze ku rwego ubaza Iprona aho ko biri kose nawe urakurikiranira hafi nk'umugambi wabaye bo jero Iprona numva Iprona umugambi nkunda wanje wandeze kuva nkiri umwana muto aho mugerere nabaye mudiridiri jewe nabaye mudiridiri kuva nkiri umwana muto uwo mugambi abatavyumva neza umudiridiri niki yari ya jeunesse yo mugambwe warugwaruka Iprona yankadra kugira ngo abana ntibasanzare bagume bafise urukundo rw'igihugu yego igo rero nitwe twarimwo ngira amahirwe 81 nja mu Burusiya ndungiswe no mugambwe wa Iprona nyene ko numva ko harimo keba Iprona kuba waravuga ati ngo ndahagaritse ngo nango barashitse inyuma ariko ariko umushiringa umwingo sinigeze mpagarika mbere no kugira ngo fati ingingo yo kuja gufasha ubundi mugambo nuko nayi nagerageje ko nshoye kose amakuru yigeze kuvuga nyene ubundi mugambo wigeze gushaka gufasha wari uwohe nimba wibukije abantu ni CDP turawugera ko ntajo gatoye mugambo CDP nagiye gufasha byagenze gute nje muri CDP tumaze kuburana maze kubona ko nabatsinze hanyuma abafise ubwubati bati
ntimurusome akore wisomeye urubanza nawe rwo kuvuga ngo oya ko watsinze none ega muburanye urabibura ko watsinze uva ngaho uhije kuburana uva ngaho ubona ko watsinze ataha natsinze canke natsinze yego kurumva n'amategeko usoma amategeko hanyuma mbona barabidindije mu bisanzwe bimaze kuburana murindira amezi abiri arenganye bagiye kunyishura haciye amezi 6-8 naciye mbona ivyo ari byo kandi umushikirizo wa manza dosiye nk'izo ziba ari dosiye politike muri icyo gihe rero jewe nagize politike ndabitahura kandi ndabatahura n'abacamanza jewe rero ndarindiriye ubwo bashikiriza hanyuma tuti none vyogenda gute kugira ngo muje hamwe na bene wanyu mu babita abaporonage babiti abadasigana murantunga yari imvugo numva hanze yogenda gute ngo muje gusubirane neza mbere nkashimira n'umukuru w'umugambo SNDD-FDD secrétaire général honorable Reverend kuri naco barahuriye na n'umukuru w'umugambwe ahantu aramubwira ati ndiko ndaraba je ngendera mu gihugu cose aba bantu mwakuye mutagiye ngo musubira hamwe ntaco muzokwandura kandi ntagisho muzotubaza message wayironse ikuye nayihawe n'umukuru w'umugambo iyo dusikana ipfundo niwe yabikubwiye nyene ko yabiganiriye na Reverend na Trésor Reverend kuri ati reka tuje kuraba ati none uranyemereye ndabafashe muje hamwe ari honorable Reverend kuri yo hanyuma arabikora yacashinga ikigira ciwe honorable Siriac ntaco atakoze kugira ngo tubonane tubiri nawe mugabo vyankiye kuri babadasigana n'ubu kuko bariko baragira reunification n'abandi bakera twatase kera kandi ko ari vyiza cyane gose mugabo bishitse yuko twebwe tubonana umukuru w'umugambwe yarafatiriwe arabura nkashimira umukuru w'umugambwe wa Ipron yego yarafatiriwe arabura hanyuma njamati aba bantu nibaza yuko aporo yanje uruhara rwanje ntago babona rero nje kurondera umugambwe kiri muto wa nyuma utavugwa hanyuma turabe ingene bizogenda kugira ngo ubandanye na bya bivyiyumviro byo gufasha bene nko wabivuze no urumva bamaze kunyereka yuko nayo kubireka bamaze kunyereka yuko ataco maze ataco noba ifise ko umwimbu kuri bo acavuga ati reka ko bavuze yuko hari icyo bashoboye gusumba reka rero ndondere umugambi wa nyuma uri nyuma y'iyindi migambi ndawujemwo ndabe ko hari icyo nowufasha kandi nagiyemwo n'umugambwe ndawufasha mbere ndaje no ku rutonde kugira ngo niteze amashinga amateka malheureusement sentare y'ubuhizi bw'iryo yaciye inkuramo yaragukuyemo impamvu yabaye iyihe izo mpamvu ntazonzi birababo nyene kandi navyakiranye ugweza kuko sinari ngiye kugira ngo nje kwitoza kuko bari biyumvira yuko ngiye bakankuramwo nzoca mpagarika kampanye ariko umuntu yasomewe urubanza canke ya afati muri sentare baramubwira n'impamvu atsinzwe ntavyo nagiye kubaza ntavyo yagiye kubaza canke wabona nawe ko naco nagiye kubaza kuko ntavyo nagiye kubaza kuko ntavyo bari bikeneye kuko abafashe ingingo barazi igituma bayifashe rero muri politike il faut accepter le coup uko bigenda kose hanyuma rero jewe nacengira iki nacenja gufasha uwo muganga bari bazi yuko bankwe ku rutonde ucuhagarika mugo siyo cyari cyantwaye yuko bamwe bifuza babona ko atacunda bamarira reka nje kukimarira abandi kandi umugambo wabaye wa kane mu gihugu umwe y'amatora aherutse uko yabaye kose amatora umugambo wabaye wa kane warasumbije wa wundi wahoramo eka ntiwasumbije wa wundi wahoramwo kandi wa wundi wahoramwo wa Ipron ntiwayisumbije mugabo aho nawukuye umugambo CDP nikiringo wari umaze nikiringo ninjiyemo kandi aho naciye ntaremwaye twari dufise z'umugambo nkujya aho natwaciye umugambo CDP wabaye uwa kane mu migambwe urabaho wari uvuye ugashika kwa kane none ubwo ruhara iyo turufashanya na babandi baba bafise n'umushinga amateka umwe canke babiri nikanibariza ikintu murabandanya CDP
canke murasubira muri Prona canke kumva Très Honorable Reverend Kuriyo SG w'umugambi wa CNDD-FDD uri ku butegezi mwa kino gihe avuga ati bariya abantu barakenewe mu mugambi wa Prona muri yunga nawe bo urumva muraje muri CNDD-FDD urumva je no kubwira bo Reveriano canke abandi yego umugambi sindi twarakoranye cyane neza cyane gose mwakoranye gute twarakoranye kuva jewe twakoranye kuva 2010 ou 11 hanyuma igihugu turagipanga neza birapanga sigura ingene mwakoranye kuko era n'umashobora kwibaza yuvuze ngo mwarakoranye menga haro nka pra mwakora zinyegeje oya yari partenariat ganya entre Iprona et le CNDD-FDD twarikoze neza atari amabanga mwakoze gute bo twarumvikana baratwubahiriza tukabubahiriza kuko muri parti ni kubahana yego imigambi ni kubahana kandi umugambi c'est sur les intérêts yego donc twebwe twaje hari ingorane mu gihugu yego hanyuma twashoboye kuzimya ibyo dushobora kuzimya turi kumwe nabo turabikora nivyo hari ibyo ushobora kuba byaratweshafye turabisaba imbabazi abene igihugu hari n'ibindi twakingiye kandi turashobora kubikingira neza turi kumwe tafise abadasigana benshi baronse ubuziga hanana nuba kiri muri bwo kubera iyo partenariat positive mwakoranye na CNDD-FDD nenda kubajije ndakubwire kandi dufise babita gute conseil bo kwa nta nahamwe twebwe tutarimwo kugira ngo iyo shusho ya demokrasi iboneke shusho ya demokrasi iboneke reka bariho mpera nari ngarutse kuri cya kibazo mwana avuze ati muraza kubandanya muri uwo mugambwe mushasha ko n'ubundi biringo bigihari canke murasubira muri Prona canke muziyunga muri barayo ngene mwo kuja nko muri CNDD-FDD ntahe nibishoboka byobyo bo CNDD-FDD barakwiye jewe ntibakwiye n'ubu baracakira barakwiye jewe cyo mwira jewe uko nifuza kuja nuko haba équilibre politique au niveau national. Si je me dis partisan ya monopartisme imwe cyangwa muri sende no mvuga nti abavuga ngo tugire umugambo umwe sindi d'accord avec je mvuga ati ni habe imigambwe habe en contrepoids uno munsi la société civile yafashe le rôle des partis politiques yagiye kuri muri politique cyane uno munsi abari contrepoids la société civile. Alors, qu'est-ce que les partis politiques font? Ako turabona ama société civile yigenga akora neza akora akazi kabo. Nakubwiye ama société civile niyo yagiye kuba inkingi igira contre alors que imigambwe hategeza kuba yindi migambwe voilà ibi byose banaka bavuga les partis nizo zategeza kuba zibivuga zikabivuga twe twarabivuga aho dushika uyu munsi nutukana gusa uyu munsi nkaho mugambwe mwaba bakane ntiho bivuga ubu naho bo urumva sindi mukuru umugambwe naterereye aho ngeza kandi ejo kaduhamagara tsotere aho tugeze uyu munsi wo bahamagara muri CNDD-FDD niho shaka nanje kumenya nawe bo sinzi ubona byo ko sinzi kushaka kundokrita jewe byo kugora ngene ndokrita kuko kubera iki kandi wumva ko na vision ako CNDD-FDD mwibuke ko ari yashizeho vision ya 2040 2060 none iyo vision ntimuyishigikiye eske wewe wumva bitoko jewe nkiri kandida nabise vision yiwanje yaciye ihinduka ntiwimukana none aho ugiye oya nibaza yuko iyo vision byo byiza habaye complémentaire y'amavision y'abantu complémentarité nibyo ikibazo none ariko ndibaza umva muri CNDD-FDD biragoye ko wojayo ngo biranakunda hamwe mbuze ngendeyo nogenda yabonye akira mugabo je n'ukuri sidabesha twokorana mwokorana sinoja muri CNDD kubera iki kwari ari uko numva yego ariko je ngerageje kumviriza ndabona ko by'ukuri ivyumviro n'imigabo n'imigambi ya CNDD-FDD urayibona ko ari sawa kuri uwo mwana nayibaye mu mwana nakuranye nayo imigambi ya CNDD-FDD imigambi ya CNDD-FDD je ngiye kuba kandida na presence imigambi yiwanje yego haraho duhurira haraho tudahurira ikiza nuko byose ubona ko ari iterambere ry'igihugu ry'abene gihugu igihe umaze gutoba twese cha dukoma amashi cha tuje inyuma ya migambi yatowe tukarinda ko iyo migambi ishigwa mu ngiro uyu munsi rero uravuga ati reka mbe ndarindiriye ninabona umugambwe njamwo nzobana cyangwa nzobana muri wa wundi wanje ndimo n'imyaka dufise iraturenga yo kuja mu migambi turashaka gutanga ivyiyumviro kunyene voilà naco ni ikintu gikomeye aravuga ati turashobora gutanga ivyiyumviro kuri babandi batowe
kuri ya migambi bashize imbere igatogwa tukabashigikiza ivyiyumviro vyacu ni Gaston Sindimwo. Naringiye rero mera nk'ugaruka mu gihugu cy'u Burundi mperaheza, hari aho twigeze kuvuga ati y'ibibazo bibaye mu gihugu hari ukuntu byakigwa na leta igashobora gufasha, ariko hari leta hari n'abene gihugu hari n'abanyamahanga bari mu gihugu. Uyu munsi umwene gihugu yabonye nagarutse kuri cya kindi twahera ko bwa mbere yumvise byandi byaraye bibaye mu Burundi i Bujumbura haho ibigwanisho biturika mu ikambi, kubwaho ubutumwa wo muhano buhe yokora iki kugira girene cyane cyane babandi begereye amakambi babandi bo nibaza yuko ibyabaye byarabaye yego amaparcelle atanzwe barayubatsemo amazu yego hama rero amakambi yarasanzwe ariho kuva ku babigi kuva igihugu twakuze tuyabona amakambi kandi no kugira jewe imyaka amaze mu gisagara ca Bujumbura hariho kera tubategeka Gasekebuye ni nyuma y'ikambi ya Kamuha. Gasekebuye ntiyabaho hari mu ishamba no munsi hasigara amazu twimurira bene igihugu canke twimurira ikambi nyine nibyo shaka kumbwira ingene abene igihugu boko abene igihugu nuko leta ohimiza leta kugira ngo ayo makambi yimwe kandi leta ndabizi ko conscient yuko amakambi ko twari twabikoze kugira amakambi ave mu banyagihugu byo byirona ko yagiye agabanuka amakambi ave mu banyagihugu ama industry ama izine ave mu banyagihugu tuyaronderera ibibanza mbere warumvise ko umukuru w'igihugu yari yashize yarigeze kubivuga yuko hariho ama izine ashika 70 amayindisi ashika 71 yari mu mugambi hariho n'amazone deja twamaze kudelimita muri Assemblée Nationale yuko ho kubakwa amashirahamwe ama-industrie. Ivyo rero nuko abajejwe urbanisation bo bishira mu muzirikanye hari kibazo by'amabingora kwishura turavye ingene igisagara kiriko kirubakwa tugasaba tukaraba na plan directeur de la ville de Bujumbura turababara kuko iyo plan aho yari guhera depuis 2017 2018 yatwamera menshi mondial none iyo plan directeur de la ville iri hehe bariko barayikurikiza none tuzikurikiza 2027 hageze ariko nawe wibuke ko iyo muri iyo plan wari uri mu gihe mutayikurikije kubera iki mutayikurikije none mwebwe kandi nawe wari umuntu mu nzego urumva umwese ntidukora byose biba bifise repartition donc umwese biba bifise afisa ibyo akora kandi urumva je cega cy'umukuru w'igihugu ntari mu mugambo wa sinamatora tuza gusahiriza umugambo wa sinamatora kuko nibo bafise imigambi njejwe byerekeye politique kugira ngo dustabilize au niveau politique ibyabaye byarabaye kandi nous assumons la responsabilité ibyabaye et nous sommes fiers ibyabaye nuko twabikoze yego hari marge ko hari byo byaradusovye yego kandi ibyo nibisanzwe muri abantu dusozere muri buno buryo rero ikiganiro nk'iki rimwe na rimwe abantu bakuramo ibyiza bagakuramo n'ibyo bashobora kwita ibibi. Wewe uyu munsi umurundi yumvirije kino kiganiro twisunze ibyo twavuze kugufatira ku byabaye mu ikambi bazi kubiriko biraba mu Burundi kuri ibi byagiye biba mu migambwe mu Burundi ndetse n'ibiriko biraba ngaha mu gihugu kibanyi ca Kongo, umuntu yofatiki dohereye ngaha mu ikambi kuri buri kimwe kimwe. Jewe nibaza yuko ivyo nashikirije nivyo nemera umutima wanjye yego kandi nivyo numva ko vyokora none wewe uvyumva gute uwundi avyumva gute twohurira hehe tugira intersection ivyo twagize intersection abari byo mufata leta iratwumva cyane cyane leta iratwumva kugira ngo itoremwo ikibona co yungura leta iratwumva kugira ngo itoremwo ico yungura niryo jambo ahereje ko. Ariko mu gusozera nyene nkuko nanabivuze twe twasozereye hari abarundi bakunyotewe kubona kuri terre ntibamura kuri terre hasi ni kuri terre musanze mwira kuri terre ni kuri terre banyotewe kubona uri kurabaramutse babwira ati migambi yacu imeze uko bizere ko nko mu minsi yavuze biragoye uri munsi nakubwiye ko bimeze conjoncture politique iriho no munsi biragoye ko byabaye 2020 isubira ko yego twasubiye inyuma mu demokarasi ako tuzokaganira ko numva ingene twasubiye inyuma tuzokaganira ko ndabona ko hari imigambo yinanata tukagira des communiqués ici et là mugabo
demokratiquement twasubiye ako hari n'uburyo bwo kwisenyura kw'imigambwe kwagiye kubana cyane cyane nk'izo njyane zagiye ziba mu cyane cyane nico ushaka izokivugane burya kenshi akica urugo karuvamo indani donc mugabo ugaca usanga abazinkuni naka yagutumye ngo umugambo uri kutetsa gutumye kava indani biba byavuye ugasanga biba byanavuye muri baba histoire de l'Ipona muzoshaka ndagubwira histoire de l'Ipona kuva Ipona ibaho ngorane zagiragira ibindi gushika tuze ibyo twakoze kugira ngo bigende uko nuko twebwe 2015 twaje ya dukingire abarundi tudusubiye kugwa mu isanganya ryashikiye Burundi mu bihe bitandukanye twarabishoboye malgré nuko byose bafise kubitwara nakubwiye bafise kubitwara uragira paf ugahagarika ibindi bikabandanya ntabwo ashushe amategeko twabikoze akuburyo woshimira Iprona ya 2015 ntabwo biba yihenze na za 2010 hose ari ibintu mwage mutana Iprona nje kwishimira ako ngaro Iprona ngo yakoze nawe rega no kuvuga ngo tuyishimire c'est en partie de oya ndakubwire hariyo bidogera abantu twebwe je suis disponible pour discuter kuri ibyo byose Iprona nta nahamwe yigera ikoze amakosa nka Iprona harimwe abantu bakora amakosa ahubwo ni hose ngambo yose oya ngo muri Iprona aho oya je ni ngaha mbazisho ushaka oya muri Iprona na quelle période ushaka hari amazina agenda avugwa hari n'amaperiode avugwa yuko Iprona yakoze nishira kubwiye ivuze izina c'est pas Iprona hariho abitwaza Iprona nkuko hari bitwaza CNDD-FDD bakaca bakora amakosa mu migambo muri ico gihe rero ntabwo bari umugambo rero narigeze kuja ahantu mu Cibitoke muri commune Mabayi Bukinanyana Mugwi Mugina naza ko ari Mugwi icyo gihe nari vice president de la République imbe nakure ziranka yuko ninjira kugira campagne ubwo n'ugwaruka rwo mugambi wa CNDD-FDD na Musanteri yarimo yego hanyuma babwiye ministre de l'Intérieur ati eba wa mugabo araje hanyuma ministre arantelefone icyo gihe saramubwira nti umviriza je ndi vice president qui paie le plus paie le moins ndagiye hamubwiza umuntu yakure ija mu ibarabara ndazirasa kwa office n'abashobora kugucungira umutekano bose te kugira yumve ko je suis déterminé kujayo aller ngabo barambujije abo kandi bari babishije hejuru chitseyo hanyuma muri this message natanze uko babivuga navuze nti CNDD-FDD simbi kandi abo saba sendere saba gumya banga oya kandi saba tere mwakoreje nizo yene kandi saba gumya banga ko bahana abo bantu baje kwatukisha kuvuga rero nta muryango urautugugu akagugu amaho twose hose kandi abo rero baza bagatukisha abandi no muri Iprona rero byo byarashitse ariko ngo araba bari hejuru ugasanga nibo babikora nabo tubite ko twarutugugu turi hejuru turongoye abantu bazi hariho ideology hari ivyumviro kandi umaze gupatisa ivyumviro uramenye ngene ubikorerako je nakubwiye yuko Iprona en soi no kubwira conflit entre muri Iprona ho nyine hagati interne muri Iprona byarabaye n'ubu biracabandanya kandi no muri indi migambo bizoshika ako nitwo byifuza ko bishikira imigambwe nitwifuza ko bishika mugabo nibyo muri Iprona twifuza ko byorangira abantu hama uruntu ni Gaston Sindimwo rero yabaye vice president cyangwa se icegera cy'umukuru w'igihugu murumva ko atanga message zikomeye cyane mu gusozera abarundi dukora iki tuje ku kivi wewe mu migambi uyu munsi nturi muri politike mu bafata ingingo mu gihugu uherereye mu doki mwakinugiye abarundi bo gufatira ko nk'icitegererezo nawe wowe urimo kugira ngo bakore nkawe canke se abarundi bahiye ubuhe butumwa none uburundi nuko murundi wese ahari yokora ibikorwa bimuteza imbere akaraba n'ivy'igihugu ibi turimwo bizohera siko vyane bizohera amahoro aboneke hanyuma tuje kukivi dukore tukironka umwimbu ukwiye ingorane dufise n'umunsi zivuye mu bihugu kw'isi byo kubura igitoro byo kubura igiki bizohera cyaniyeho no kuri ba mwezi gisabo harabaye inzige ziratera hanyuma
amahoro azogaruka umwaka w'inzige ibyo nibisanzwe birashika rero muri rusanga abantu ntiboshiga ivutu ntiboshika ivutu kuko nukurema kandi turi ngaho turemesha bene igihugu kuko ivyo no munsi bizohera hazi ibindi ndagushimire cyane kumbure muri bino byiyumvira utanze bishobora kuba byubaka benshi mu buryo bukomeye cyane bikubaka n'igihugu yaba ku bari mu Burundi n'abari mu makungu naho nabonye bari mu makungu rimwe rimwe baba bibaza ko ibintu bikomeye bipfuye bya giziki ariko message nk'izo zanyu ziba zikenewe cyane nuko nokubwira yuko umuntu ari hanze n'aba ari hafi abari kuza yumvise ibiturika karabaye uri hanze kugira uze mu Burundi reba kagiye mu muriro bazi 2015 bazi habaye ifurufumbi bwoze Burundi bwose bwahiye yego mugabo kandi bwari bwakomeretse nibyo ubu ni isanganya ryashitse kandi isanganya rikaba ryabaye maîtrisé iryo ho muri dutanga igihugu abo ngana nabo hanze abo byashikiye bagakomereka tutaramenya canke abahitanye navyo ni dusanga imubabaro kandi turabahojesha abarundi bose dusangiye umubabaro ni iryo jambo avuze ndabashimire cyane kuri kino kiyago muduhaye nginizera ko n'ikindi gihe nitwabakenera tuzobaronka mwakoze cyane gose ndi ngaha ku bwanyu ku bw'abarundi kuko iteka Imana yampaye kuri kiyaga cy'umukuru w'igihugu yampaye ko nokebura abarundi kuvyo nobanzi cyashobora ako byama bishuka ugashimira nk'Imana ko ari gateka yagutenye cyane gose kuko si je navyigize nakubwiye aho nahereye si je navyigize Imana bishuye ndashaka kuzogaruka umbwira ubuzima bwawe bwose kuva mu bwana ingazi y'ubuzima bwawe ngene wagiye uduga naho ugeze ubukuduka ushatse kubibaza irondera nayivuze kenshi ariko burya iyo ubyivugiye naho yewe ndi tayari arakoze cyane arakoze cyane umwubahwa Gaston Sindimwo rero abatanze ibyiyumviro byinshi byubaka igihugu bikubaka n'imitima y'abantu ko hari abantu baba bacize ivutu mu kano kanya ariko ibyiyumviro bye murumva ko ni ibyiyumviro bizima ko biri kose ushobora gukuramwo iki kizima ico kibi ukirengagiza ahubwo za kugitanga muri commentaire kugira ngo azoza kigorora neza ushobora kubutagitaho nkuko yari yifuza kugitanga reka ahubwo ndagushimire kuba kurikiranye ikiganiro cyacu nawe waba uri mu Burundi cyangwa se uri mu makungu ibintu ni bitatu bishobora gutuma unezerwa kugira umuryango kugira amagara meza no kugira amafaranga twebwe nta kindi kitunezera nk'abarundi nuko tufise ubumwe buduhuza nk'abarundi muri rusange Imana nibahezagire murakoze cyane murakoze cyane gose Imana yahezagire ihezagire n'abakurikirana hanyuma icuzo uronka bakubajije zo kimbaze kuya tucishura murakoze cyane Imana yahezagire